ikintu kimaze kumbabaza ari ico bambwiye ku bwoko bwanje nuko batanavyemera yuko ndi umutwakazi. Nico kimbabaza cane gose kuko ca nibaza ati none iyo image y'umutwakazi canke umutwa mwihaye imeze gute, ndayirondera nkayibura. Nitwa Uwera Kitricia, nkaba mfise imyaka 19, nkaba ndi umunyeshuri. Abavyeyi banje bafise ubwoko butandukanye, aho papa afise ubwo bwoko bw'abatwa, hama ubwa mama sindabuzi neza. Rero igihe namenya yuko papa afise ubwo ari umutwa, nabimenye nkikiri mutoyi, niga muri primaire, nari niga nko muri 3e uko 4e niho babimbwira, kubera papa yarasanzwe akora muri iryo shirahamwe Uniproba benshi tuzi, ariryo Unisonu pour la promotion des Batwa. Rero niho yarasanzwe akora, hama narakunda gutahayo mvuye kw'ishuri mu ma cours du soir. Rero niho umunsi umwe abavyeyi banje papa na mama bafata turi muhira, barampamagara, mama arambwira ati wewe rero papa wawe tina umutwa, bisigura yuko nawe rero uri umutwakazi. Jewe kuri iyo myaka yanje nivyo ndi nyene uvuga ati je ndi umwana, umuvyeyi arambwiye ikintu kimeze uku ucakira uko nyene, nuvuga ati je navuga ati sindi buvyanke, ariko navuze ati okay navyo narinzi ariko ndabimenye. Ukuntu yabimbwiye ntiyari genre yuko yogomba kumenya nka scandale ashaka kwevita canke ku buryo sinzi ikintu cyari kiri muri we, ariko ukuntu je nabibona nabona yuko ari umuvyeyi ariko arambwira nk'umwana wiwe, kurya woshobora kumenyesha umwana ati turafise itongo ahanahana, kubimumenyesha gusa kugira bimenye. Rero naje nabona yuko ariko arabimbwira ari muri iyo sense nyene yo kumenyesha ati wewe bimeze uko unye. Nkikiri mutoyi nabona yuko umutwa ari wa muntu kuri kote y'abagabo, nabona yuko ari barya abantu bavuza ikembe, sinibuka ukuntu birya bindi vyita, gusa bavuza arya ama instrument ari traditionnel. Hama kuri kote y'abagore naho navuga ati umutwakazi nawe ni wa muntu abumba, azi kubumba, wa muntu abumba ahetse umwana, yikorera inkono ahetse umwana, ibi nyene vyinshi. Maze gukura niho naca mbaza papa na mama, bose twari turi kumwe turiko turatera inkuru, ndababaza ati none we papa vyagenze gute kugira uje kurondera mama, kuko papa no mu Kirundo, mama nawe ni w'Ibururi. Ndababaza ati nukuri iyo trajet ni nini gose, sinomva n'ukuntu washitse Ibururi uvuye mu Kirundo. Arambwira yuko bahuriye i Bujumbura, hama ko vyamugoye cane gose, mama agiye kubivuga muhira iwabo. Abavyeyi biwe baravyanse, ubwa mbere baravyanse bavuga ati ntidushobora kwemera umukwe w'umutwa, naho twemera. Ariko mama nawe aravuga ati jewe nta n'uwundi shaka, ati n'uyo nyene. Ariko uko vyaguma bigenda, mama aguma ababwira ati nta wundi shaka, nshaka uyu nyene, niko n'abavyeyi ba mama bahavuye barabitahura, baravuga ati ntugende basi tuzoraba ibikurikira. Ikintu kimaze kumbabaza ari ico bambwiye ku bwoko bwanje nuko batanavyemera yuko ndi umutwakazi. Nico kimbabaza cane gose kuko ca nibaza ati none iyo image y'umutwakazi canke umutwa mwihaye imeze gute, ndayirondera nkayibura. Rero ico nico kimbabaza cane gose. Ndavye en general ikintu nakunda ku batwa nuko ego sevre vyarabaye, baraba marginalisé, baraba discriminé, ariko le fait yuko umenga ivyo bintu vyabazanye hahandi bumva yuko
baguma bari vulnerable cyane ku buryo naho akora akantu avuga ati n'ubundi narinda umutwa n'ibyari gukunda ko ndengana. Icyo kintu sindagikunda rwose. Ndashaka yuko nabo bavyumva yuko kuba barabaye discrimine bakaba marginalize sivyo bica bidefinisa ubuzima bwabo bwose yuko ari abantu bo hasi, kuko turabizi yuko byose bihera mu vyiyumviro vyacu, byose bihera ku kuntu twiyumvira, ku kuntu tubona ibintu. Twese ubuzima ntibutegerezwa kuba kumwe. Kuba naciye muri Miss Burundi simaka abakobwa b'abatwakazi bose bace muri Miss Burundi kugira ngo babone yuko bateye imbere, ariko hari ibintu bitandukanye bashobora gukora. Ico nizera nuko ndabizi neza yuko mu myaka iza uko bizogenda kose ndazi yuko bazoba baratoye ukundi kuntu biyumvira ku bintu, bazoba baratoye kandi n'ukundi kuntu babona ibintu bakabibona muri ya sanse yo, bakabibona yuko nabo nyene bategerezwa gukora, bakabibona yuko nabo nyene barashoboye mu gihe bahagurutse bagakurikiza iyo vision baba bafise. Hama ikindi naco nuko mwumvise umuntu w'umutwa si wa muntu acafuye, si wa muntu ameze nabi, si wa muntu yishurana nabi, si wa muntu womenga no gukumira oyaye. Twese turi bamwe. Kujya ujya mugenzi wawe wundi atari umutwa ushobora kwiyokipa ibintu vyiwe ukabikurikirana mu gihe vyanse, ukavuga ati uyu mugenzi ndashaka ko ashika ngaha. N'uwo wundi nimba yo bari umutwa cyangwa umutwakazi dufashanye twese.